ndabasabe mwumve ko hari amajambo umuntu afise curiosité muri mwebwe kubera ejo ntuzamutwara igihugu intara député sénateur ministre ni mwebwe mwumve ko nabazaniye aya majambo makuru réconciliation kunwanisha abarundi bafise ivyabatandukanije bafise ivyabakomerekeje kunwanisha abatase réconciliation hari imbere ya réconciliation haje ijambo le pardon gutanga ikigongwe bijana no gusaba ikigongwe gutanga ikigongwe gusaba ikigongwe ndabivuga mu majambo make munsi ya réconciliation hari ijambo ryitwa réparation réparation mu kirundi ni nk'ubu impozamarira gushumbusha uwabuze gushumbusha uwabuze abana batandatu gushumbusha umupfakazi yari afise abana hanyuma akamwicira umugabo agacubura amafaranga yo kwigisha abana bahora biga agacabwira ati mwabana nimutahe muhira gushumbusha réparation bamutwaye umuduga bamutwaye magaze bamutwaye botiki bamutwaye inka bamutwaye itongo bamutwaye inzu réparation kubera haje ugwimo hari imbere haje ijambo ryitwa réhabilitation réhabilitation ni ijambo mu kirundi twavuga tuti ni nko gusubiza agateka uwakaswe bakwise umumenja nturi umumenja bakwise umusuma nturi umusuma bakwise igikoko nturi igikoko mekanisme ya réparation no gusubiza agateka ndabivuga amajambo make ayo majambo mu cyongereza twise mokre abazi cyongereza ngaha bavyita keywords ija murarizi keywords les mots-clés muri informatique muri langage résumé hari ijambo ryitwa garantie de non répétition ntibizosubire twokora iki hofatwa mesure zihe kugira ntibisubire ivyatugoye mbe twicanye kubera iki mbega bajya bicwe kubera iki comment faire kugira ntibisubire hanyuma imbere ya garantie de non répétition hari ikintu cyitwa présumé auteur mbega byakozwe n'abandi muri droit abize droit kirazira yuko uvuga umuntu ngo umwicanyi atarubanza ruraba uramujana imbere y'ubucamanza abakiri présumé auteur yoba avugwa ko mugabo biramwagiye niwe yabikoze hajya yitwa présumé auteur avugwa ko ari we mugabo nta kiramwagira munsi ya non répétition hari ijambo victime ababikorewe abahohotewe abishwe abatwawe amazu ce sont les victimes hanyuma hariya impunité no kuvuga ibicumuro byabaye ubwicanyi bwabaye ubusuma bwabaye nta manza zaciwe l'impunité no kuvuga la justice ntiyakoze culpabilité rero birahagaze kuri amajambo abiri yo munsi munkurikire abashaka kumva mu majambo make justice transitionnelle muhagarare ko y'amajambo abiri yo munsi ijambo twita culpabilité n'ijambo twita responsabilité ngira nesiste iyo ugiye mu bucamanza ukaburana ukazana ibyabona byawe n'ibindi biri contre icyo bita témoin à charge mu gifaransa témoin à décharge haraba umwanya abacamanza bavuga bati wewe urasumbijwe uratsinzwe muri tribunal hakora ijambo ryitwa culpabilité wewe nawe watsinzwe witwa coupable muri justice transitionnelle barondera guhoza barondera novuga gufatanya impuzu yasonorotse ntibakoresha culpabilité nko mu bucamanza classique bakoresha ijambo responsabilité no kuvuga iki ntiwagiye imbere y'intahe mugabo ibyakozwe byo bibazwa wewe mwumva amajambo abiri atandukanye culpabilité responsabilité culpabilité byara qualificatif vous êtes coupable
responsabilité muri justice transitionnelle vya ijambo vous êtes responsable nawe utagiye imbere ya sentare. Mwanyumvise les nuances. Iri jambo rero culpabilité responsabilité niryo twabazaniye mwumve ko ari ubucamanza bw'ubundi bwoko mugabo utagiye imbere ya sentare. Ubwo bucamanza buba renforcé par ijambo rikomeye twahereko la vérité. Bya bindi byakorwa twamenye ko ari wabikoze, ba bandi bicwa twamenye ko ari wabishe, za mpere zibwa twamenye ko ari wazitwaye, wa muduga mupfakazi twamenye ko ari wewe, za ntama y'amashina kudre twabitoye. Culpabilité justice, responsabilité ikora muri ibi bya justice transitionnelle. Nivyo turimo.